Ibica gitenge baguha ikirehe ngiki nico cikinyira wambaye yego bibi ubu tugira dutangure uwundi mwaka ubu turi muri 2020 mbega kwibonane tuzoba dukwije tuzatugiye muri 2000 na kangahe 2001 muri 2001 tujugajuge tunezerwe duhimbagwe nkuko namwebwe muduteye agateka akamwe mwo dusesa ku mutima yosanga hera nk'inyange mugira amahoro ya Kristo muze muhore muradufasha Bose turabashimiye mugira Imana n'imigisha ku Mana yabibahaye. Neza na neza ndi kumwe n'ababibi. Okay, imbere yuko ndabibariza utucanke turi yareka kumbure ndabibarize umwe izina ryiwe hanyuma twiyagire gato kumbure banatubwire n'ingene batwakiriye natwe n'ingene twiyakiriye tumaze kubabona. Bibi bakwita gute? Jewe ndi muri Dominica. Washobora kuduza gace gato? Ndi muri Dominica. Nawe bibi? Ndayimana Elizabeth. Hadera nzigira barya. Serafina nta kimaze. Yes, ntankeka mwamaze kubumva amazina yabo kumbure reka rero dusuye tuyagire. Bibi mwombwira umunsi mukuru wa Noel mwawuhimbaje gute? Neza. Yego. Bibi ubushize ikigo Incuti ya Bose cyarabagendeye kirabaha tuganuke kumbure cyari caje kibazaniye nk'ibitenge n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Mwoshobora kumbwira ingene mwari mumeze ku munsi mukuru wa Noel kumbure bababona gute mwashajije n'utuganuke mwahawe n'ikigo Incuti ya Bose? Byari byiza gose. Twavanye n'ibibondo twabyaye. Yego. Bibi ca gitenge baguha ikirehe ngiki nico cikinyira wambaye yego. Bibi ubu tugira dutangure uwundi mwaka ubu turi muri 2020 mbega kwibonane tuzoba dukwije tuzatugiye muri 2000 na kangahe 2001 muri 2001 tujugajuge tunezerwe duhimbagwe nkuko namwebwe muduteye agateka akamwe mwo dusesa ku mutima yosanga hera nk'inyange mugira amahoro ya Kristo muze muhore muradufasha imfuvyi inyakamwe mutugendera urugendo rwiza natwe tugomba dusasirira dutamba dutarika nk'ubu ndanezerewe rwarutenge nararubaririje ruri ngaho mu nzu kubunani nzirirwa ndaruzungurukamo ngaha kwibarabara akamwemwe kanyishe n'uru rubando rwane nzunguruka. Bibi ubushize twavuze ko babazaniye ibitenge n'utundi tuntu dutandukanye mbega uno munsi naho ikigo Incuti ya Bose nta tundi tuntu babazaniye? Batuzaniye gatere no dusabuni. Bibi nk'ubu bishitse nkabazanira kabisa uburongozi bwose bw'ikigo Incuti ya Bose mwobashimira gute? Turashimye n'ukuri. Ntaworeka gushima mumugiriye neza. Murakama mugira neza ibyo emwe n'ukuri mwame mugira ukunyene. Amagara make twatamba. Sindabagora ngo mutambe reka dufate yuko umuyobozi w'ikigo Incuti ya Bose ari ngaho imbere yanyu nshaka mumuririmbire akaririmba ko kumushimira. Ririmbira umuyobozi w'ikigo Incuti ya Bose agenda bafasha bazanira utucanke turi akaririmba ko kumushimira. Ndashimira Imana yangabanye ndashimira Imana yanteye iteka ntoreka gushima bene Imana n'akamweme kenshi ku mutima dutambe dutarike dutambe dutaraye dutarike dutambe Imana dutambe Imana ibaje imbere ibahezagiwe muri ubwo burongozi murimwo bwo kuza murafasha inyakamwe tworeka gushima rega ririmba ko mureka kuririmba ko mureka gushima ni muririmba tworeka gushima yasinyira ubwenge
singira ubwenge n'ikigo nayo sangara kamwe sinoreka gushima kubera ibyiza ngabanye wose saka umutima yo sangara kamwe bibi murakoze cyane reka tubashimire kumbure ikindi gihe tuzogaruka tubatembere turabuko mube Roswira nayijya yejo muze muradutemberera ko mwavyiteye nibizobatera ubute natwe tuzoguma kamwemwe dukanuye amaso tubona umuduga tutabona babandi abona babandi babwirire rimwe mwese umubwirire umuyobozi w'ikigo inshuti ya bose ati ikigo inshuti ya bose turabashimiye mugire imana n'imigisha bose turabashimiye mugire imana n'imigisha ku mana yabibahaye murakoze